ushobora gukurikirana umupira w'amaguru, ushobora gukurikirana cyane igihano rya Premier League mu Bwongereza, ushobora kuba uzi umukinnyi Mohamed Salah. Nivyo ushobora kuba uzi ko avuka muri Egypt cyangwa asanzwe umunyafrika, ariko ushobora kuba utazi byinshi kuri we. Umunsi kubwiye amateka yiwe kuva akiri muto gushika ahageze uyu munsi. Cyenda gusana kimwe no gukora subscribe cyangwa se abone ngo uzoho dukurikirana. Ndetse unagiye JM Pilot na commentaire na bisangiza n'abandi bashishikaye kubibona ko niyo ushaka kumenya amateka y'ivyamamare mu mupira w'amaguru. Amazina yiwe yose ni Mohamed Salah Ahmed Mahrous Ghauri, ariko yamenyekanye cyane yamaye ku mazina ya Mohamed Salah. Ni umukinnyi mpuzamahanga w'umunyamisiri cyangwa umunya-Egypt, kuri wakinira ikipe ya Liverpool FC mu Bwongereza, ndetse akinira n'ikipe y'igihugu yo Misiri Le Pharaon. Yavutse tariki 16/6/1992 avukiye mu gace ka Nagreg mu Misiri. Apima 1.75 akina nk'umusatirizi aca ibumoso, ndetse aranashobora kuba umwataka aca ku numero 10. Yatangiye umupira w'amaguru nk'abigize umwuga mu mwaka wa 2011 akinisha cyane uguru kw'ibumoso. Ubuto bwiwe so na fancy cyangwa ikizi cha The Hood. Mohamed Salah yavutse mu muryango w'abana batatu, avukira mu gace ka Nagreg impande ya Basium mu ntara ya Garbeya. Avuga kuri se yakora nk'ujeje intwaro ku bitaro, ndetse na nyina wiwe yakora muri foyer. Mohamed Salah yakuze akunda umupira cyane, aho yakuze akunda cyane abakinyi bari byamamare ico gihe nk'umufaransa Zinedine Zidane, umunya-Brazil Ronaldo Nazario da Lima, ndetse n'umutaliyano Francesco Totti. Aho Mohamed Salah akanyajije gukina umupira w'amabarabara yaho yavuka. Ku myaka 14 Mohamed Salah yagenze urugendo runini cyane kandi ruhije, ajya i Cairo ku mugwa mukuru wa Misiri, aho yaragiye gukurikirana amaformation canke imyimenyerezo y'imigwi. Mohamed Salah yayivugiye ati ico gihe ntashe ku mugoroba nategeza gushingyama bukeye nkavyuka kare cyane, ayo navuze ko murumuna nawe yashatse gukurikirana inzira ya Mohamed Salah, maze nyina wiwe aramwankira kuko atashaka ko hari uwundi mwana yogerageza kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Mu ntango zo gukina kwiwe Mohamed Salah akiniye muri Egypt, mu higanwa ryo muri Egypt. Mohamed Salah imyaka 17 niwe umukinnyi muto mu higanwa ryo muri Egypt, aho yigaragaye cyane muri season ya 2010-2011, aho yaciye atangura kuronderwa n'imigwi ikomeye cyane ngaho muri Egypt. Musanzwe munayizi muri za UEFA Champions League yo ku mugabane wa Afrika, ndetse no mu za Coupe de la Confederation yo Al Ahly ndetse na Zamalek. FC Bâle 2012 gushika 2014. Itariki 10 z'ukwa kane 2012 niho ikipe ya FC Bâle mu Swiss cyangwa muri Switzerland yasinyije Mohamed Salah amasezerano y'imyaka 4, aho Mohamed Salah yaguze miliyoni 2.5 z'amayero. Itariki 23 z'ukwa 2012 niho Mohamed Salah yakina urukino rwa mbere ndetse n'atsinda n'igitego ciwe cya mbere mu wa FC Bâle mu Swiss cyangwa FC Bâle. Mohamed Salah vachana yahindutse umukinnyi ntegwa ko muri FC Bâle, aho inyuma yo kugenza neza cyane yashize mu bakinnyi 15 bigenza neza mu isi yose. Mu 2012 Mohamed Salah yari mu bakinnyi bato bahiganirwe agashimwe ka Golden Boy. Golden Boy n'agashimwe gahabwa umukinnyi akiri muto yigenje neza cyane akina ku mugabane wa Buraya. Ico gihe nawe umukinnyi yaserukira Afrika muri ako gashimwe. Tariki 27 z'ukwa Mohamed Salah niwe yatowe n'abantu benshi kuri internet cyangwa ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, aho yatowe n'abantu 400. Nubwo atatwaye Golden Boy 2012, yatowe nk'umukinnyi atanga icyizere uw'umwaka meilleur espoir de l'année, aho yatowe n'ishami ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF Confédération Africaine de Football. Mohamed Salah yagenje neza cyane muri FC Bâle, bituma ashimagizwa n'abantu batandukanye, aho yaronderwa n'imigwi ikomeye yo mu Bwongereza nka Tottenham Hotspur na Liverpool. Mohamed Salah amondamwo impano itangaje. Mu kwezi kwa 2012 Mohamed Salah yatowe nk'umukinnyi yaranze umwaka mu gihe yakimeze 6 gusa. Mu kwezi kwa mbere 2014 naho nyine Mohamed Salah yatowe nk'umukinnyi yaranze umwaka 2013, ziba inshuro zibiri zikurikiranya. Chelsea The Blues of 2014-2016. Itariki 23 z'ukwa mbere 2014 niho Mohamed Salah yajya muri Chelsea The Blues yo mu Bwongereza. Mohamed Salah muri Chelsea ntiyorohewe kubera muri Chelsea hari abandi bakinnyi bakomeye kuko muri Chelsea yakinnye inkino nke cyane, aho muri season ya 2014-2015 mu kwezi kwa kabiri Mohamed Salah yatijwe mu gwa Fiorentina mu Butaliyano, aho Mohamed Salah yagenje neza cyane. Fiorentina yayimazemo amezi 6 gusa. AS Roma 2015-2017. Itariki 6 z'ukwa 2015 Mohamed Salah yatijwe na Chelsea The Blues muri AS Roma mu Butaliyano, aho yatijwe ku miliyoni 5 z'amayero, ndetse hakaba harimo muri ubudizwa hakaba harimo no kumugura Burundi cyo bita prêt avec option d'achat. Muri soza ya 2015-2016 Mohamed Salah yagenje neza cyane muri AS Roma, bituma AS Roma imugura Burundi, aho yamuguze miliyoni 15 z'amayero.
Muri saison ya 2016-2017 Mohamed Salah yaba umukinyi ngenderwa ko muri AS Roma bituma imigwi myinshi ikomeye itangwa kumwifuza, aho yabaye umwe mu bakinyi bafashije cyane mu gwa AS Roma. Liverpool kuva 2017 itariki 22/6/2017 niho Mohamed Salah yaguzwe n'ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza avuye muri AS Roma mu Butaliyani, aho yaguzwe miliyoni 42 z'amayero. Mohamed Salah yafashije cyane mu gwa Liverpool bituma mu gwa Liverpool usubirana igitinyiro haba mu igana rya Premier League ndetse no mu igana yo ku mugabane wa Buraya nka za UEFA Champions League, kuko Liverpool mu myaka y'imbere ya Mohamed Salah yasa n'iyibagiranye cyane, aho yazakina na Europa League cyane nayo ikaribura. Mohamed Salah ni umwe mu bakinyi b'Abanyafrika bubatse amateka akomeye haba muri Liverpool ndetse no muri Premier League, aho muri Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mane ndetse na Roberto Firmino bakoze trio canke inyabutatu iteye ubwoba. Muri Liverpool Mohamed Salah nta gikombe na kimwe ataratwara, niyo mpamvu afatwa nk'umurejane canke afatwa nk'umunyamateka wa Liverpool, kuko ni umwe mu bakinyi binje n'ibitsindo vyinshi imyaka irenga indwi ahamaze. Umugwi w'igihugu wa Egypte Pharaoh. Mohamed Salah atanga ubutumwa ko umugwi w'igihugu wa Egypte cyangwa Misiri Pharaoh itariki 3/9/2011 aho yanaciye akina urukino rwo rwa mbere tanguye mu kibuga aho Mohamed Salah yaciye aba mu bakinyi ngenderwa ko kubera umuvuduko n'amacenga yerekana. Mohamed Salah yatsinze igitego cyo cya mbere mu kipe y'igihugu ya Egypte Pharaoh itariki 22/2013 aho yatsinze ibitsindo bibiri mu rukino Egypte yakina na Eswatini cyangwa Swaziland ya kera. Mohamed Salah ari mu bafashije cyane mu w'igihugu wa Egypte kuja muri kane 2017. Mohamed Salah mafashije kandi mu w'igihugu wa Misiri kuja mu gikombe cy'isi cyo mu 2018 cyabereye mu Burusiya, aho hari haheze imyaka 28 umugwi wa Misiri utaja muri ico gikombe cy'isi kuko igiheruka mu 1990. Mohamed Salah ashikanye ku finale zibiri za kane ikimese cy'igihugu ya Misiri cyo zibiri mu 2010 no mu 2021 nubwo atashoboye gufasha ngo atwaye icyo gikombe. Mohamed Salah no mu Islam ukuntu yigenze nyuma y'ikibuga byatumye abafana b'umupira w'amaguru baha idini ya Islam ihinduka, ndetse bahinduye ko bahora bafata idini ya Islam abafana benshi muri Premier League mu Bwongereza bivana n'ukuntu yitwara umukinyi kenshi adakunze kurangwa n'imishwano nk'uko benshi byabagendekera. Ayatanze akarorero keza gakomeye. Imikinire ya Mohamed Salah ni umuvuduko udasanzwe n'amacenga menshi ndetse n'ubuhinga bwinshi. Mohamed Salah n'umukinyi ashobora gukina ku mpande zitandukanye z'ikibuga uwo benshi bita umupolivara. Mohamed Salah amateka yarayubatse. Turabe uduhigo canke amarekoro afise mu mupira w'amaguru. Mohamed Salah ni umunyafrika wa mbere yinjiye ibitsindo byinshi muri Premier League afise ibitsindo 58. Niwe mukinyi wa mbere mu mateka ya Liverpool afise ibitsindo byinshi muri Premier League mu mugwi afise ibitsindo 55. Niwe mukinyi wa Liverpool afise ibitsindo byinshi muri Ligue des Champions afise ibitsindo 42. Niwe mukinyi wa mbere mu mateka ya Ligue des Champions yinjiye ibitsindo 3 binyaruka, yinjiye ibitsindo 3 mu minota 6, no kuvuga mu rukino Liverpool yakina na Rangers yo muri Scotland cyangwa muri Ecosse mu tariki 10/12/2022. Niwe mukinyi amaze gutanga pass decisive menshi mu w'igihugu wa Misiri, aho amaze gutanga pass decisive 32. Mohamed Salah ubu n'ubuhiga asanzwe yisangije record personnel, ariko hari n'ubundi buhigo cyangwa amarekord asanzwe asangiye n'abandi. Mohamed Salah n'umwe mu bakinyi bakomeye, bakinyi bigenza neza cyane, n'umwe mu bakinyi bitwara neza cyane. Nubwo yahuye n'ibyo bizazane byose mu ntango z'ubuzima bwiwe yarashoboye gushika kure. Niyo mpamvu ubuzima bw'abakinyi bukwiye kwigisha natwe gufata mu nteho cika intege. Ubuzima bw'ibanga bwiwe cyangwa ubuzima bwite vie privée cyangwa private life ya Mohamed Salah. Mohamed Salah asanzwe afite umugore yitwa Maggie, babanye kuva mu 2013, aho bafitaniye abana babiri aribo Maka, umukobwa yavutse mu 2014 ndetse na Kaya, umukobwa yavutse mu 2020. Umwana we mukuru Maka yamwise Maka kubera urugendo rutagatifu abamizima bakunze kugira imaka muri Saudi Arabia, nawe yacahitamo kumwita Maka. Inkuru itangaje ya Mohamed Salah mu matora y'umukuru w'igihugu cya Egypte mu 2018. Mohamed Salah amakarata menshi y'amatora ashika hafi miliyoni batoye Mohamed Salah. Ayo makarata yaciye
yaciye akurwa mu gihe Mohamed Salah we atayitoje, ikimenyetso cerekana ko yari akunzwe cane mu gihugu ciwe. Mu 2019 leta ya Misiri yubakiye igisitati Mohamed Salah aho kiri kuri centre Jeune de Gezira. Mohamed Salah mu bakinyi batwaye ubushimwe bwinshi cane. Mohamed Salah n'umwe mu bakinyi bakunzwe haba muri Afrika ndetse no mu gihugu ciwe ndetse no mu Bwongereza, nuko n'umwe mu bakinyi bubatse amateka akomeye bizogorana kuyakuraho. Nk'umukunzi w'umupira w'amaguru ukunda gukurikirana inkino, Mohamed Salah umukundira iki? Nubwo ari ukinira kuryohera, urashobora muri commentaire kutubwira. Nagomba gusabe ni kimwe no gukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzohore dukurikirana iminsi yose, uzokurikirana ibiganiro vyinshi ndetse n'amateka y'abakinyi benshi tuzogushikiriza, kuko yaba abakinyi bagikina canke batagikina. Ndagusaba ikindi no kunabisangiza abandi bashishikaye babibona, mushishikaye munabisangiza abandi babimenye ko n'abenshi bashaka kumenya amateka y'ivyamamare. Murakoze.